byarashika ugasanga washavuje umwana mugenzi wawe jewe tujuru waca banuka ico gitutsi unahane ngo washa nawe ngo umwana w'ikinyendaro umwana w'ishushu keshe nakunda guca ndira ndira nkababara muzi umwe niyo natashe rero ndabwira mama ivyo bintu ambya yace ndemamwe kantu k'ubugabo ivyo yambwiye bisa nk'ivyo nigeze gusoma mu gitabo cy'uwitwa Chakazuru muri South Africa maze gukura donc maze kwiga wari ufashe decision yo gusubira ku ishuri ugeze mu mwaka wa kangahe? Sixième. Umva nayo ya myaka 5 wasubiye ku ishuri ufise ivyo vyiyumvira ivyo nyene. Okay. Donc aho mfise imyaka 21 yega nari inkuzi. None uzi ko amategeko no munsi ya itazi vire y'u Burundi avuga ngo kwije imyaka 21 ahubwo ugeze gutunga umuryango. Donc longora ubaka. Mejewe kandi harimo abo twangana bariko barubaka. Je nshazubira ku ishuri kuri yo myaka. Ndibuka ndiko ndiga. Nari haya amasezerano menshi y'ivyo nzogira nyokuru. Yego. Acha fasha nige mu windwi. Yo ntagihari. Ya sinzi ngira nuko ntabivuze mu midondoro. Jewe ndi umuntu yashinze ikimenyesha makuru Agaciro Media. Yego. Kubera dukunze gukora tuzunguruka igihugu cyose. Ndakunze guhura nayo n'abatamakazi benshi. Esther uzorabe mu bantu bose nshobora kuba maze gufasha. Tujuru n'abatamakazi. Abatamakazi rero mba nibwira ko ndiko ndishura wawe n'inyokuru wanje. Nyokuru. Ko baracitwa abana b'inyendaro. Bo. Nakirahinduka kinini cyane. Mugabo kandi burya ari gihe abana burya abana nuguhohoterwa ufite. Kandi nuguhohotera uburenganzira bwo kubaho kwiye. Kuko uwo mwana kuja kumwita ishushu icyambere y'ucucu si bishushu. Iki kirundi ngira beshi ntibanacumva. Sinzi ko nawe ucumva. Hagati y'ujya mukobwa yavyaye ku mbore davye umugabo n'uwo mwana yavutse atagira se ninde shushu waze ko ari ishushu n'ujya mukobwa umwana n'umwana wishushu ntabwo ari we shushu ishushu nirivuga rivuye mu gushurashura ntashurashure nde none so nyina donc ishushu rero ni nyina mugivyo ivyo ntibica bituka umwana yakoze ikosiriye nibaze ko wari wese yavutse nta ntigeze agira amahitamo yahavukira niba imana yaginye kunavuka me abantu nibo baca Yes, turabahaye kaze mwebwe mwese mukurikiranye Ikiyago TV show. Ugiye kukibashikiriza kabari ni Sistela aho twatewe iteka ryo kwakira umutumirwa adasanzwe kuri chaîne yacu Ikiyago TV show aho tugiye kuyaga ku ntahe. Reka twakire umutumirwa wacu turaguhaye kaze. Gira amahoro cyane Estera ikintu kibanje kuntangaza no kuntu uvuze ngo umutumire adasanzwe. Udasanzwe no kuvuga ndasanzwe. Oya ntabwo usanzwe. Ndasanzwe ubundi umuntu adasanzwe iyo bameze gute? Oya nta muntu adasanzwe ku isi ahari. Nta muntu asanzwe plutôt ahari. Abantu bose n'abadasanzwe. Okay. Ego. Okay. Ego jewe ni amazina abanzi ko beshi ni Homme du Changement mugabo n'amazina yamenyekanye kubera akazi ariko nitwa Ndayisenga Olivier. Sinzire ko ugiruganize Olivier Ndayisenga cyangwa ugiruganize Homme du Changement kuko abo uko ari babiri ngira ngo bafise background zidasa niyo mbwira kuri Homme du Changement no organiza kuri carrière y'ivyo nkora ubwo ni wanganiza nka Ndayisenga Olivier mfise uko nakuze ngira ngo harimo no gucumukura ngira ngo oye ndashaka kuvugana na Ndayisenga Olivier. Okay. Ndayisenga Olivier no montoki. Ndayisenga Olivier ni umwana w'ikinege mbere yatigeze namenya na se. Navukiye ruguru Nakonsa na mwezi Gisabo nakuri ahantu rakabeho mu ntara ya Muramvya. Hama umva ko sinanakuze we washaka ndi kumwe na mama nakuze ndi kumwe na nyokuru na sokuru. Donc mama wanje twarabanye igihe gitoya umva yamvyaye kiri wabo. Nawe nyine ko kira ntakubeshe ndi mutoya naho ndamushavurira ukuntu atagukurikiranye atakubaye hafi atambyaranye n'umugabo
umugabo ngo mbone nanje none kwita papa cyane cyane nk'ivyo byakunda kumbabaza igihe wasanga hageze nk'iminsi mikuru hari ruguru hari ukuntu utwana tungana uduhungu udukobwa udukobwa baca batugura udukanzu iminsi mikuru nka za Noel za Pasika uduhungu bakatugurira udupantaro n'uturato tugikura je ngikura vraiment ibirato ntivyari cyane ruguru abana wasanga bambara ibirato wasanga ari nk'umwana w'umwigisha wotwe mu kibano wasanga umuntu munini ari umwigisha hama nkabona ukuntu abana baryoherwa bari kumwe n'aba papa babo ukuntu ba papa babo sinzi ko urabona burya muri buno buzima tubaho abagabo baradomina cyane mu bintu bijyanye no kurondera amafaranga baradomina igitsina gore rero nkaca mbona abana burunganwe base barabagurira ibintu je ntawe ubingurira Yesho gihe byarambabaza gose ndibuka niga nka 3e primaire none nigeze gusara na mama wanje gose urambwira papa uko biri hose nta muntu afisa hava ndafise nanje aho navuye ngaho navuye nihe ko sinzi kurabona nkajya abana bashaka gukina twashaka gukina amabiye cyangwa dukina biye byo gusiganwa niki cyangwa dukina agapira cyangwa ibya bintu byo kunyonga byarashika ugasanga washavuja umwana mugenzi wawe jewe tujuru baca banuka ico gitutsi unahane ngo washa nawe ngo umwana w'ikinyenda rwano umwana w'ishushu keshe nakunda guca ndira nkababara musi umwe niwe natashe rero ndabwira mama ivyo bintu ambya yace ndemamwe kantu kubugabo ivyo bintu ivyo yambwiye bisa nk'ivyo nigeze gusoma mu gitabo cy'uwitwa Chakazuru muri South Africa maze gukura donc maze kwiga ko nawe nyine yakuze nk'uko umwana bamukubise ari kuragira hariya yatakabwira nyina ngo mama barankubise ngo nawe uje kubakubita no atangura kubarema donc yamuremyemwo umutima wo kugwana Chakazuru ngibeshi baramuzi ni yakoze amateka donc muri byo kugwana rero mama wanje yacambye ati okay bagukubise iki yankubise umugere wo kugisusu okay kenda ngukubita ibiri utari uraraba ngo ranesha canke uransoma canke niki kandi wowe wari umenyereye abana donc abavyeyi babandi bana baca baza kubagwanirira mugabo we nawe yaca kurungika kuja kubakubita ninje kuri umugabo giti canje kandi donc yakure mama kwigwanira kwibaho nkaho urumwe sinoguresha Stella mu bwana bw'iwanje je vraiment kuva maze kuzarandema mu ivyo kurundi ruhande rangire neza je nta mwana tunga nasuye kunkubita n'abansumba kenshi barakubita yano nuko naninze kwiruka donc bivuze ko no wasanga yonesha naramukubita nkamubabaza nkaca ngoma niruka bityo batanga kuntinya ko twirutse ntibamfata tugwanye bibaza ko nzi kwiruka nshobora kuba ndanabangutse mu buryo bwo kugwana baca bantinya so rero ndiko navuga kuri ivyo byambabaje nkiri umwana ndiga 3e primaire none musarana gose ngo arahanyereka ariko icyo gihe namubwiye wacu arira je ndiko ndamusaba ndira mama ngo je uko biri kose urambwire papa wanje ninde arihi nimba yarapfuye eske ndi imfuvyi mfumi nitwa gutyo basi mugandike kuyitwa ngo ndikivagundu ndishushu nyene byaramabaza gose ntaguciriyemwo ico gihe wimubaza mama wawe ati mama nyereka papa yabaje kukuramutsa kwa nyokuru byabimeze gute je dujuru twaba kwa nyokuru mwaye muri kumwe kwa nyokuru mwese mugabo jico gihe nayimubaza nayimaze gukura gatoya we yari yaragiye kubaka je mfite imyaka 5 niba ceja kubaka hariho isakoze twahora dusokozanye turi bato ngo ndagufise ico utabonye bishura ngo no bukumi bwa so na nyoko meje uvuye gute bishura bukumi no ubugeni je ubugeni rero bwa mama narabonye ntabwo bwari bwa mama na papa kubera ko mama yagiye kubaka mbona ariko ntabwo yari papa wawe yasi papa wawe none wumva bwa so na nyoko avuga ko bwari bwa so na nyoko ntabwo rero ubwo wabonye ntabwo yari papa wawe ariko bwa mama narabonye gavore bwone akandi kibazo no kubaza ariko kwa nyoko ko mwaba kwa nyokuru hari nka nyokuru nta mbamye zaba kuri nyokuru akagubwira amajambo nawe mabi canke ivyo wabibwirwa n'abantu bakukikuje bari nyokuru ahubwo kuri jewe
burya niwe yabaye mama gusumba na mama yamvyaye kumva mama yamvyaye haize imyaka 5 yaciye agenda kandi mugabo amatwi nansumira kubera mama wanje arivukana yego mu bahungu bashika 6 niwe yari umukobwa wenyene ku rundi ruhande na nyokuru wanje vyara mama ari nawe yandeze nawe nyene yivukana ari umukobwa mu bandi bahungu benshi yego no kumva menagano kenshi kaba hereditaire hama abahungu rero babonye mushiki wabo twayinda bamufise ari wenyene baramushavuriye gose na Korolinda girikiye yari n'imiryango yubaha niki batunze washaka dufate ko bari batunze ruguru uravye amikoro ukageranye n'aba mu kibano iwacu bari batunze so ico gibaca bagira intuze mama aracika intege mugabo aho yakomereye nuko nyina yaciye mu bahafi nyina aca mu bahafi ari we nyokuru wanje donc we peut-être yarazibanga ryo kuvyara ico arico aranka ku mukobwa Korolinda kandi umukobwa urumva ntiyabishaka donc aramufasha kukaruma babahungu basaza biwe barabakaruma nivyo mu kibano byaba bibi umuryango ufite umukobwa umwe gaca twarinda donc niki kandi wamenye ni umuryango yubashe hatari bakwiye kuba kintu co tukisha umuryango nk'ico so jewe namaze kuvuka bisa nkaho navuke mu biganza bya nyokuru hama nyokuru nawe aciye nyita iryo zina Ndayisenga kuko nawe mu bandi bakama kare cyangwa mu bandi bakenyezi bingana naho nyene umva haraba ikintu nkaho mengo baramutwinga baramudobera nawe acapfuma yigiye gurira ku Mana ari naho yaciye anyita Ndayisenga ndo ni Ndayisenga ko byukuri burya sijewe ahubwo niwe gusigeze cyane nshirako kuba yashize ko ivyo ariko biramubako niswe izina rya situation arimo donc gutyo hama naho mvuke rero nyokuru niwe yangumije hafi yiwe ndibuka ndi nakana gatoya keshi niwe twaryamana karamfumbatiye donc je nahavuye nkunda bugere nyokuru usumba mama kuko numva impamvu amukunda no ko yabari akuri ruhande cyane niwe yakwereka wa mutima kivyeyi ofete je niwe yambere umuvyeyi muri vyose mugabo mama nawe burya sino mutako ibirake yari ibintu biba bigoye iyo umwana ntubitahura mewe yikuzura birabitahura mama wanje yari umuntu narakunda kandi namuhamagara n'izina kiwe uwo nahamagara mama yari nyokuru hama mama ndibuka ko je nagize kuwara amavunja nyokuru wanje rero ntiyarakiyabona donc kubera amavunja tuno duto we ntiyayabona me mama wanje yarava iyo yubatse akamaza kuyankura ugiye urukundo gugira sure kuyumvamo mama gwahereyaho donc nawe aramba hafi yambaye hafi ko bishoboye kuko umuntu nawe harimo ivyo adashobora ku mugabo hariya hariya yatangiye kugira y'imvyaro umva nyine agateza ko kipariya mpera bicishamo akaza kumfasha donc ico ni kimwe mu byatumye urukundo rugaruka kuri mama mbwa naho nyine ngize comparaison nasanga nkunda nyokuru cyane nyokuru rero ndibuka ndiko ndiga nari haye amasezerano menshi y'ivyo nzogira nyokuru yego aca fasha nige mu windwi yo ntagihari sinzi ngira nuko ntabivuze mu midondoro jewe ndi umuntu yashinze ikimenyesha makuru Agaciro Media yego kubera dukunze gukora tuzunguruka igihugu cyose ndakunze guhura nayo n'abatamakazi benshi uzorabe mu bantu bose nshobora kuba maze gufasha tujuru n'abatamakazi rero mba nibwira ko ndiko ndishura wabo ni nyokuru wanje nyokuru yego tujuru ndiko namasanga ndiho ndabigenza mu gihugu hagati hari abatamakazi virima munze kubona nyine baba kubera usanga abana biwe bose barakuze mwigire mu vyiwe ndi mu vyiwe mutamwazi gushobora hebera ngaha rero ndamushikira umuntu biranko ndamurengana so sinumva naje kibintera ko byanko ndabarengana ariko ndabirondeye neza naje usanga ni wa mutima ni kakano nyokuru ni naramwemereye ndaguma numva ibintu nzomugira tu nawe ndamunezereze yamibabaro yari yaragize jewe bakintwaye ndamaramara niki numve ko no mutera iteka ukamyishura iyo neza biranakoye no kumyishura me nugerageza tu yego rero ntivyavuye bikunda uno munsi sigaranye mama wanje nawe urumva arubatse mugabo ico nshima nuko je bon
kubera uwo mutima yandemyemo kuva kera Yego. nakuze nzi kwigwana ko rwose nakuze nzi kwigwana koko n'umunyokuru je harageze igihe niga 5e primaire yego ndabwira ati nyoko ntuzusuye kungura igikoresho na kimwe cy'ishuri no ciwe kuba ntahasanga ibyo kurya bihari nkaryamaho ku buntu ibyo birahagije ngo nani mene kwigwana ko ikintu namusavye kuba twe ruguru ngaho haruguru muramvya burya hava imboga nyinshi uzorabe kuri kote no kwa Siyoni yego ngira no mu Ngagara donc aho hantu hashoka imboga nyinshi ziva imuramvya twe rero twe twarazirima gose ikintu nasaba itongo iyo uvuze imboga ni imboga bwoko ki imboga amashu epinare betrave seleri persile bimwe n'ibyo uvuze imboga twumva kumengana akaboga k'umurozi okay bon ndiko mvuga les légumes tu ego izo rero twarazirima gose je naca saba nti nyoko je mpaga parcelle shobora kurimamwo icibare twabyita icibare okay nta mana rero je turima misi yose nashaka kuzinuka ndazisoroma nka saa 10 nkana navyo sinashitse mu murima n'abakozi nk'abangaye tugasoroma tukaca dushobora kwibarabara kacenja kwishuri saa moya nusu n'abandi mwishuri nk'abandi niho sanga ndi mwishuri ninjije ibihumbi 200 3 tafse muvuko ivyo bintu nivyagutuma usamara ku ishuri kubera ko turamenyeye ko umwana iyo ariko ariga akora ku mafaranga kenshi ashaka gushira umutima cyane ku mafaranga akibagira kwiga we byakugendera ntiwasanga byagusamaje byageze kunsamaza va 2010 ko jewe ma 2009 narahevye ishuri narahevye imbere bene 2009 no sinibuka ko narahevye 2007 ou 2008 mbwa nibuka ko narigarusemwo haciye imyaka 5 narahevye donc haciye imyaka 5 nosuye ku ishuri ubandaniza hamwe wari wagejeje yego 6e primaire ariko 6e kera twarakora amakonkuru ego asha agoye gose ngira tujigana y'amanota konkuru isaba yuko uja mu bintu cyari bigumye gose bo ndumwe muri abo rero bananiwe des fois ishuri cyandayiheba abantu ngiye kurondera amafaranga ko wari wamaze kubona ko wagafatishije n'ubundi urumva nyine ari kwihenda ugakoreshwa n'ibishobisho ata vision rega mbo uno munsi mpevye ishuri kubera vision runaka naco vya bitwaye mu gico gihe nta vision nari mvise nabandi mpevye ndondera amafaranga kuri kuyarondera rero esi yaba narakeye inzira vyocamo gira ndayarondera mugabo umunsi ndayabona muri bijya nkabyirukamo haraheze ndabonye mu bindi donc ushobora guma wirukanga dufise akarorero ko umuntu yitwa ko ari we mugwiza atunga w'ico gihe kubera wasanga we ntiyize twamwita madudu we ntiyari yarize mbwa akaba afise amakamyo menshi ashobora izo mboga n'ibiraya ino ibujumbura usanga afise n'amasoko nko mu gisirikare mu gipolisi mu mashuri mu marise yari munini pe uwo niwe twihaka karati none nakatize natunze nakoresha mbere benshi cyane twivuga rero donc cyane bishuri ngabo imyaka 5 naheze ishuri ndiko ndagerageza ndondera amafaranga ahubwo cyane yabura completely ku buryo je haheze imyaka 5 niyo nibye nti reka mfate negeranye ibintu nubona naronse cagiye abandi bari ku ishuri ndaho ko bingana ndabiravye mbona ni hafi ya ntavyo kabisa ndavuga ati nakoze ikosa rero rikomeye muri iyo minsi nyene hacongera ko ikindi kintu umonke wanje reka rangwanya ngo ninje kwa data jeje wanyu kwaso umva nakoze nafise imyaka 20 cya kwaso kwa data rero sasa mama yari yaragize kumbwira inkuru y'ukuntu vyagenze kugira ngo ntwarinda yari yarakundanye n'umusore nkuko urabona je nima nivira hariya nihuriye n'undi mukobwa kumura ivere imakamba duhuriye ngaho twese turarondera ubuzima kimuza gukundana nawe kandi hari gihe usanga abantu bagize na projet ndende yuzo kubakana muri ivyo urazi imibiri vyigira usanga habaye gucokoza imibiri iyo bayicokoje naho kenshi yavamo umwana ivyo nivyo vyabaye mugabo bari bafite iyo gahunda yo kubakana ku buryo hari mu mwaka wa 92 chogi je niho navutse mu mpera zawo bumvikanye neza ko agira murongore umuhungu aramubwira ati muveza sha mukobwa
je wacu n'abantu biyubaha bamenye ko nateye inda umukobwa hanze tubona akamara amazi kandi nawe ndiko ndabona sirago uri kurahura nazo rero vyiza reka ngende nubaka inzu yanje n'ingoga ndayiheze canga reko ndagukwe nubwo ofisiyo mbanye ariko base tubinyarutse uje kuvyarira iwanje yego umuga caracomoka arubaka inzu vyamutwaye 2 mois arayubaka mugabo kiragiye kwata amatelefone yari ahari bandikirana dukete karongikira nk'umuntu agiye gateba agiye hazohere indwi zibiri cyo kwezi gataramushikira so rero igihe kimwe hari mu ntango neza na neza za 93 yari yango yari yaramwandikiye gakete yarakanyeretse vraiment kari kakiriho yego nakabitse n'ubu niki ndagafise oya yego okay donc yari yamwandikiye amubwira ngo ngo itariki zingahe ku munsi wa Mungu tuze duhurire kuri kajya kabarabara kaja ku isoko imuramvya ati kuri kioske bita kwa naka hari hazwi gusa abantu kuri kioske kwa mode tuze duhurira donc yari yashizemo n'imvo igituma bazohura kwari ugira ngo baze bapange umunsi w'ukumukwa n'umunsi wa mariage byose bipange bazoshobora bigirako sasa uwo munsi mama wanje rero warageze aragenda umwe yari umukobwa afise inda aragenda aramutegera aramubura umukobwa wumva ko yatashe umutima wavyimvye Mungu yaramubeshe nta kundi ariko mu nyuma yaje kuronka amakuru ko umuhungu yaje yaravuye muri province Kayanza aje aragira ahantu bita mu Rutegama baciye bamukuraho donc bijya bintu by'amoko bya bitaguye caramwica donc no kuvuga yapfuye aje kumuraba mama rero ivyo bimenye mu nyuma donc mama wanje carabura umugabo ntaje mvuka ariko umva ko umugabo yari yagegeje kuba fidèle umva ko yari yakurikije ibyo yari ikibazo cyaba gihari igituma mama wanje keshe ndakimwaje ivyo bintu yacarira je keshe nakunda kwimubaza ndiko ndarira nyine kugira ndamere ko ndi seriye gose kugira bimbwire me nawe yacarira umva muri make nawe yahomvye yakunda hama mama yarazi ntaravamo me kumenya karere neza navyazi ko atari bwamujanye kumenya iriya atiriya province ni yavukamo ni province ifise commune 9 none cumenya ari hehe aho tora donc umugabo rero sasa no kwa hari wabo wa papa papa nawe nyene ngo yari yatimvye nyine bashake bamugira uko bashaka avuga ko imuramvye afise umukobwa yateye inda bamufashe gutegura urubanza no kuruma yabisavye sina nyina na bene wabo baramubwira ati aho nyaragasa tubigufashe umwana ntavukire mu gahinda donc nawe urumva yazize basize ati ndagiye tupanga itariki nuriye mwigemeje yonzo cagaruka tubiheze rero mama yararindira abura n'abavyeyi be bararinda ko umuhungu w'abagara ko barabura mugabo entre taki yagiye numva bugiye harabaye ibintu bibi gose ku mpande zose no muri uwo muryango papa yavukamo hariya donc barabishe bose nuvuga bene wabo nase nabase wabo donc abantu b'igitsina gabo bose barabica hazigara igitsina gore bose ku buryo ugiye kuraba nk'abahungu bitwa ko bahari kuko nabo bose après 2000 kuva mu 2000 kuduga sinabandi bose wasanga atari umutamakazi ariwe nyokura vyara papa nawe nyene umva yari yumvise imuramvye ndahafise umwana yasizwe n'umuhungu wanje yapfuye nzomurondeza me nawe nyene kuja kurondeza muri yo intara yose ucumenye urondera nawe nyene nawe yapfuye yatoye no umukobwa umukaza nawe ntawe yarazi nawe yabonye ivyenziri mama amaze kwiranda urumva nawe mfite imyaka 5 akirongera undi musore ari tayari acibajana narabwiye ubugeni bwiwe narabonye donc nuko jewe rero mugabo naciye nkura burya ndi n'umwana asoma cyane kandi akunda kumviriza radio sinzi kukumviriza radio ngira ni navyo vyampushinze kuja kumenyesha makuru kuko ndaguma mvuga ku munsi umwe jewe nzo umwe avuga ku radio abantu bose bagatega amatwi umwe avugira kuri televiziyo bose baka ivyo nabiroti ico gihe bo ico gihe rero bitewe n'ubumenyi nakunda kurondera mu bitabo mu makuru kuvugisha abantu niki naguma ndondera yantara papa avamo ndayimenye donc iyo myaka yose nagiye kuhamenya 2012 rero ni naho nasubiye ku ishuri donc
nuko ngira nahavuye ndavuga byinshi 2012 nsubira ku ishuri yego ico gihe kubera umuhonke reka arambwira ati jiwanyu aciye nkuna ni shaka ridasanzwe donc mitamo kuja ku ishuri kuko urumva byose navyifashe subira ku ishuri kubwiza imvo zibiri icambere ngiye ku ishuri kurondera ukuntu no kwiga nkazobeshwaho n'umutwe kuko simfise aho nzotora nibisigi nk'abandi okay ico yari imvo ya mbere imvigira kabiri kwaro kwiga nkazo créer organisation donc bitwita ma ONG ONG locale donc ikorera mu gihugu cy'u Burundi ko nari narasearchinze nkoresheje bwa telefone buto kuri Google yarakora muri burya telefone buto ndondera eske harabaho organisation y'abantu bavutse gutya donc babandi badafite aho biti wabo canke bihakanwe ko hari abihakanwe n'ababuze n'abadafite aho biti wabo sanga ntayibaho yarigeze kuba muri za miri wisakombye bwihucu Ubufaransa muga naho nyene ntiyari yabaye iri public donc gishira hamwe yagigeze kubaho byari ry'abana bavyaho n'abapatiri kuko nabo barabihakana cyane ntibana bamenye mugabo yarafuditse abana jero sasa kwisi ni mataho riri cengira nisubire kwishura kandi zorirema wari ufashe decision yo gusubira ku ishuri ugeze mu mwaka wa kangahe wa 6e umva nayo ya myaka 5 wasuye ku ishuri ufise ivyo vyiyumvira ivyo nyene okay donc aho mfite imyaka 21 rega nari inkuze none uzi ko amategeko no munsi ya itazi vire y'u Burundi avuga ngo kwije imyaka 21 ahubwo ugeze gutunga umuryango donc longora ubaka mejewe kandi harimo abo twangana bariko barubaka je nshazubira ku ishuri kuri yo myaka ntago kwa kundi umwana asanga agira amasoni n'abana bigana umva ugiye ufise imyaka 21 narazigize mu bana batoyi bakuze inyuma yawe bavutse inyuma yawe wiyumva gute uri ku ishuri narazigize washaka mbere niyo decision burya sinayifashe mu kwezi kw'icenda je nayifashe mu kwezi kw'icumi cyane kuraba umuyobozi w'ishure nanje umuyobozi yahoraza nkamwigisha computer cyo genda nzi computer yahoraza nawe nkamwigisha computer ahantu haraho nari narusikiraka hama azabona nje kwishuri ndamubwira kandi nanje nambaye ipantaro pe nibirato nsobetse bigenda nakunda gusobeka uya je mutama uya je ndagusaba ishuri biramo wewe usizime primaire atego ko yo ngo utwenga bo kwica ndi decide iyo shuri no kuririmba okay hama havuga ati none ndari guhe ngaha cyangwa ndari guhe hariya donc hariya amashuri abiri yatwarira rimwe muga atari mu gice kimwe Chandaraba kuri iryo shure ndamusabiye ko afise ko biro hari abandanye secondaire secondaire hari abantu twigeze kwigana hari abo bari barigeze kuba bari nyuma yanje memo bageze nkari imbere yanje nyene naje nduma makano ka complexe gatoya tinavuga nti mishuri hariya hashasha donc ngiye gutangana n'abantu bashasha sawa umugabo ngo nguriga n'abana no yari kibazo nanye ari abana nzoba bumwe wa mbere nta kibazo uri gahungana nabigisha baho none hari kibazo nzobatega amatwi none uzemera ucira ko bagukubita basha nukuri kwa Mungu uko bazobishaka niko bazobigenza ko jenje nk'umunyeshuri bo icambere narumva ko atana amakosa nzogira azotuma nkubitwa kabisa oya hama naje nsanga ubwenge bwarakuze kuburyo ivyo banyigisha byose umwaka ari niwo teba guhera kuburyo donc umwaka warateba guhera ngo na avance nasanga kwanyigisha ubuntu buto jewe tete maze kuba nini hose nakenda mu wa mbere uko nk'ico gende buka 6e 2012 barabiye amanota 60 sur 200 tuje mu indwi urupapuro rw'igifaransa gonyene jewe navise 78 rumwe navuga ko ndamenye kuri navise amanota menshi cyane ngo ninje muri lycée nino wari donc urumva ko wari ugiye mu bintu bishaka kandi uzi kikujanye ukigeze aho nyene Olivier turakunze kubona abana bavukiye ruguru kenshi iyo amashuri abananiye barakunda guca amanuka i Bujumbura kuza nk'abana b'abakobwa canke b'abahungu kuza gukora ubuzi bwo mu nzu bakamanuka kuko babona ko avy'amashuri vyanse hari abavyeyi usanga bagifise umutima w'ubuntu yamara kumva umwana akavuga ati uyu mwana ntivyogarukira hano reka mushire mu ishuri ahubwo asanga wa mwana ashaka kwiga abo bana abo bantu ubagira inama nk'iyahe
hari ona dufatiye kuri ico kintu waruvuze ati nasubiye ku ishuri mfise imyaka 21 nabo kenshi bavuga ko badashobora gusubira ku ishuri kuko bakuze canke imyaka yabaye myinshi niyihe nama wobagira bo ndase agahungu gatoya kanje kandi kabi wanje nyene no musi gafise 18 ans kari umwaka w'indwi nyine karagira complexe ngo karakuze gose ngira ni wo ufise 18 je nafise 20 ndi mu gatandatu numva arico bipfana so je washaka kuva ico gihe 6e no kuri kwa Mungu ndakugije kuri burya hajya abanyeshuri baje muri pause China canja kuyaga nabigisha nibo nasanga tunganya ivyiyumvira abandi nasanga bariko baharira imipira ya ba Messi je ivyo ndibira ivyo ntibindaba je shaka kubaka kazoza kanje kandi kiwanje nikubatse nka Messi so je co gihe rero naciye nguma niga nkundana nabigisha cyane narinze mpeza pe kandi narinze mpeza ishuri tamuntu tunganye twiganye imyaka akana kumve neza kuva 6e narinze mpeza secondaire tamuntu tunganye imyaka twiganye bo abanyeshuri rero keshi baba bameze gutyo burya impanuro nivyo zirakenewe ariko je nagwanuye niwumve ncandeke isigaye nizo kwirizo mpanuro kuko naje kera ico gihe nigira guheba ishuri famille yaravuze gose nyokuru yaravuze gose n'abagenzi baravuga ko mego ni nk'intama yirobanuye mu zindi ije kwa yonyene kandi igi kwa yonyene igira ivyago vyinshi vya yonyene nyene rero ico gihe nako numva karorero ko muri sinibuka ko ari commune Songa yego kege cha 2005 bavuze ngo abana bato bigiye ku buntu muri primaire umugabo w'imyaka 37 aja gusaba ishuri barabanza bararimwima mbwa ko yabagoye cyane bati baramwemerera agahungu kiwe kari kagiye mu windwi gakuru nawe yaragiye primaire mu wa mbere none ntiza gaheza donc nibaza iyo umuntu avuze ngo je ndakuze ni walking uburorero kuko harabagusumba cyane bemeye kuja guhera hasi burya nibanga nibaza ryo kurondera n'ubuzima ibyo byose birimo no kwemera guca bugufi ajye wemeye gaca bugufi burya akora ibintu bikomeye cyane tukigerera nyene dusubira inyuma gatoyi twariko turayaga ko tuganira ku ntaye yawe y'ukuntu mama wawe byamushikiye akatwara inda ruguru bikagenda uko nyene nkuko nariko ndakubwira abanyeshuri babanse kwiga bakagamanuka kuza gukora ubuzi nibo bagaruka bagarura n'ingaruka zisa nkaho ziri mu byagushikiye nawe bagatwara inda bagasanga batwaye inda z'ibitwarire hama bana bakabadugana kwa nyokuru wabo mbega tugerageje guhuza ico gihe cawe n'igihe c'ubu biracameze kwa kundi nyene aba bana baracakumirwa ko baracitwa abana b'inyendaro bo nagira indoga kinini cyane mugabo kandi burya ari gihe abana burya abana nuguhohoterwa ufite kandi nuguhohotera uburenganzira bwo kubaho kwiye kuko uwo mwana kuja kumwita ishushu icambere y'ucucu si bishushu iki kirundi ngira beshi ntibanacumva sinzi ko nawe ucumva hagati y'ujya mukobwa yavyaye ku mbore davye umugabo n'uwo mwana yavutse atagira se ninde shushu waze ko ari ishushu n'ujya mukobwa umwana ni umwana w'ishushu ntabwo ari we shushu ishushu nirivuga rivuye mu gushurashura ntashurashuye nde none si nyina donc ishushu rero ni nyina mugivyo ibyo ntibica bituka umwana yakoze ikosa iriye nibaza ko uwari wese yavutse ntigeze agira amahitamo yahavukira niba imana yaginye ukuntu avuka me abantu nibo baca batobangiye donc umuntu agaca avuka bitateguwe rero sinzi ko no mu muji hari aho biba mugabo uwo munsi kubera ngira ngo ubuzima bwazimbye bamwe bose baba okipe n'ubuzima bwabo hanyuma usanga batacitaye iby'abandi cyane ariko ruguru tubaho hariya nibabaho ngaha mu muji ruguru biracareka ibibazo kabisa umukobwa twayinda ngaha burya imisozi ihakikuje yose iramenya ko ari umukobwa twayinde kwa nawe ariko ngaha mu muji ni ukuri ngira bimenya babanyi naho nyine bakiya cyane kuko aha
uri wese yiruka n'ivyiwundi n'ivyiwewe biragusha n'amahitamo wagize n'inkurikizi ni wewe ariko hariya ruguru hari ikibazo mpora nibaza mbega abavyeyi baba barungitse abana mu gisagara hari abana baje kwiga bikanka bakisanga mu buzima mbega nta kubangamira abavyeyi babirimwo ibaza umuvyeyi yakurungitse uje kwiga munyuma utwaye indo mushiri uruyoya hari nabo tumva ugasanga batwaye umwana umwe rasuje umwana wagira kabiri mbega umuvyeyi wewe ko ivyo bintu donc kwakira abo bana nivyo akarakira buzukura umugabo nibimuvuna badaciye mu muco nibivuna umuvyeyi bo ico kibazo rero cyo neza ko ukiye kibaza abo bavyeyi nyene uko biyumva mugabo uko biri kose si neza kuko iyo umuntu afite adresse ujya n'ikintu ciza cyane kumenya ati ndafite umukwe naho yo bakenye nukuri vyotuma usumba ko umwana atagira aho yitirirwa uwo munsi bo biranagumye cyane n'abo bana kenshi no kuja kubandikisha mu makomine bavukamo biragumye donc inkurikizi ziba nyinshi mbamona nyine ko ari guhohotera tu abo bana abo bana hohoterwa kuva akivuka abikura na hohoterwa ni henshi cyane ugenda wigonga urazi nka jewe kubera ko karangamuntu iwanje wamusanga ari perenkoni nta muntu umwe yashobora kuyibona numva atari ibintu nuvugira ahantu nyine perenkoni bo igihe kimwe rero niho niga mu mwaka w'umunani na desida ahubwo ntangure no mu ishure ko jewe ahantu bugiye hafi ya hose nize hose wasanga ndi umuderege n'abaduwaye jevyo nahisemo kuja imbere y'abanyeshuri ntangure kubabwira je n'umwana wishushu navutse ku buguru bw'abavyeyi mwe bakobwa n'abambona nyine abantu bagira ubucuti ugasanga buja kurangira nabi nkabona abakobwa bamwe twe bariko baraheba amashuri babateye inda usanga bazitewe n'umumotari cyangwa umupafere ibaze nk'umukobwa kubera gusa ko bamumoye atangaye kwibona bwiza tayari agaca atega umumotari kubera mwunguruje mukuye ngaha akamurisha umunyengo shikajya birabaye nukuri nibaza ko la majorité y'abantu batwarinda nasanga batazitewe n'abanyeshuri bagenzi babo niho navuga ni reka no banyeshuri basi mfume ndabahakariro kajewe ndabereke nanje ubuzima bubi ndiko nacamo bitewe n'ivyo basi nabo numve ko bitinya donc naheciye mpera aho rero ariko narabikoze ndiga ngeze mu 11 sinzi kuntu byaciye kuri Facebook mbona umuntu ari Canada ashinze ikinyamakuru ibintu vy'ama TV hari nitwa bwamenyere c'était 2017 mu ntango nitwa bwazimenyere cyane ko zibaho ma Facebook yero umuntu ari Canada mbona ariko ivugira ibintu byo kurera abana kubaha indero niki cisha namwandikira mbona ko na WhatsApp yiwe ntangura kuvugana nawe ndamubwira wa mugambi wanje ubushinga ryashira hamwe ry'aba bana bavuga kwa ko nawe sanga yavutse ko sha wewe nigeze amenya na nyina nigeze amenya abo bose yabamenye ari umugabo yararongoye sanga yaragize ibikomere kidasanzwe muri make je nawe cyo dutahura n'ijana ku ijana avuga ati mutama ne tugira uko tujane rero turavadikanya gutyo turarondera n'abandi dutangura kuvugira kuri shaka inyamakuru burya na journalisme yanje yakuriye ngaho uwo mutama nukuri kuri jewe n'umunsi c'est mon père yarandemyemwo yakicara journalisme ko ndibuka c'était 2017 cyendukira iPhone ndukira n'utumiko ati tangura uzoze uraho tu interview abantu bavutse nk'abatwebwe tubarememwe umutima ugusokorora ivyaba babaje babisese bidestress sina handi usanga depression zobica ndabitanguriraho nagiye gusanga rero najewe ya mpano yanje yaduze ikumenya kuyagisha abantu gutyo uwo mutama novuga ko yenagize n'uruhara rubigera runini cyane kugira ngo agaciro midibeho ayitangura yagize uruhara rudasanzwe uno munsi ngira ngo nukuri hamwe kuvuga ngo nzoshimira umuntu ari ntagihari oya jewe n'umuntu noshimira agihari
yaragize uruhare rudasanzwe none umunsi aho ngeze vraiment nafise mu ukuboko kutari guto ibi nukuri ndamushimira gose we nirihe tandukaniro ubona hagati y'umwana yakuze ngo buzima wakuriyemo n'umwana atakuriye mu ngo buzima mbega abo bantu bariko barakura ubona bakura kumwe bo rega twebwe twe nk'abavutse gutya burya ico kibazo kiragukurikirana gushika mu busaza ndukuri ntigihera mugabo rero uko biri kose je nk'uwavutse muri make hagiye ukuze uhajije byinshi wiga kurondera byinshi nivyo rurarugamba ariko burya no mu buzima kesha abantu bavutse nkatwe vraiment ivyo namaze kubona turagira réussite cyane hari n'abantu batwaye ibihugu nuko basanga bafite twifisemo pouvoir idasanzwe ikigusunikira ku bombarda ntabwo bugira bugira ubwoba bwo kuja he kandi kuva kera wabayeho atakwitayeho nibaza ko ariko kuntu wakuze atanu numwe akwitayeho wibako ko ivyo biguha izo mbaraga zo kumva kutegereza kubandanya nka Hitler yateye intambara ya kabiri y'isi urya nawe nyine yavutse uko ucuraba nuko ubwo bushobozi bwiba bukoresheje muri negative yo kugira naba abantu Idi Amin Dada muri Uganda nawe nyine niko kuko tuje muri Bibiliya Dawidi niko kuko nawe yamenye se akuze so hari pouvoir rero abantu usanga bafise y'ukombata ku buzima kirazira kwishua aje ninda zo principe zitatu ngenderako kirazira kunanirwa kirazira kurambirwa kirazira guheba natangwa ikintu ni ngoma kibi doko turagushimiye cyane ku ntaye yawe aje ndabashimiye nsaba n'abadukurikiranye bagire subscribe kuri channel Kiyago TV show kugira ngo umuryango munini nibaza ko nakurikira Agaciro Media mbona ngaha nukuri ndabasavye tuyishigikira ino chaîne ikure igira umuryango munini duhore twigisha abantu mu kuremesha imitima no kumotiva abantu burya nta kure umuntu atova burya nta kure umuntu atoshika ndabashimiye murakoze cyane akajambo kanyuma yego ndavuga iki akajambo kanyuma yego nako kuremamwo icyizere mu bantu icyizere iyo ucifisemo ukuri ufatikanye n'Imana yawe ntaco kwanga muga Imana ikaba ari ishaka kuzamura yonyene nawe utarimwo kubikwerekeye n'ubundi ntaho bishika oya umuntu agomba kugira uruhara afadikanije n'umuremyi wiwe bagafatikanya bari mu buzima bwawe ufite jewe nimba nshaka ubuzima cyambere je ngomba kubupambanira Imana iraza kumpa ibitari biki kugira ngo ndabishikeko inguvu nazo nza kugura niyizima imwemu ntaho nja kwipompesha ubwenge ntabwo naguze nukuri Imana yanjikiye ibisigaye nije ngomba kuja kuri tere umuntu reka turaba ivyo numutahe tujye gukoresha ivyo nyene murakoze cyane tubashimiye